mbega nuwuhe muti wahaye umugabo kugira kubarare kumbabarire abamama bari ngaba mbabarire cyane nuwuhe muti wakoresheje nirihe banga ndakene ko ari kintu ubwira abamama uno munsi bariko baramarira ivyabo mu bapfumu bariko baramarira ivyabo kurondera imiti yo gukonveka abagabo kugira ngo babuba barareko kuko muri no minsi biragaragara neza ko hari n'abamama bagwara abagabo ubwo akibimbwira mba nakangutse umugabo azambwira impapuro kararondera ndambwira nije yahindutse na mama nikangwe narabimubwiye hama umugabo ndamubwira nije yahindutse ubwo Imana imbwiye ko utegeza kunjana i Nairobi. Yes, bakunzi ba KMTV muriko muradukurikirana muri za diaspora mu mahanga abari mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zigize igihugu cacu c'u Burundi. Turacari muri rwa rubanza aho tubona abamama b'imikangara abamama bahindutse abajene mu masegonde makenya biteguriye urugamba ku buryo ngira na satani agira hagirira ikibazo hano uno munsi no musi udasanzwe wa tabita w'i Burundi nkuko mwumvise kino kinyamakuru ca mutazira iryo zina suko twafumye kugiyumvira nuko riri muri Bibiliya. Abasomyi babiri badufashe badusomere aya majambo abiri umuntu azi gusoma Bibiliya adusomere aho twakwiye iryo jambo ryitwa Tabita ntabwo yari umuntu asanzwe yari umumama w'impuwe yari umumama akundana kuko nimba uyu munsi mama Audrey yari hano abagenzi bahisemo kumurambarara ko nuko hari urukundo yaberetse nuko nawe mu kibana abanye n'abandi. Reka tumufashe atusomerera ijambo riri muri Bibiliya aho twakwiye iryo zina rya Tabita w'i Burundi. Turadisoma mu byavuzwe n'intumwa igice cya 9 ku murongo wa 36 turasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ryo turavuga ngo Petero azura Tabita. Kandi Yopa hari umwigishwa witwa Tabita bisobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa. Abigishwa bumvise ko Petero ari bamutuma ko abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arikora ajana nabo ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira berekana amapfundo y'imitamana Doruka yafunditse akiri muri bo. Amen. Yes, bakunzi ba KMTV cyangwa Kiyago Media TV twashatse kwisunga rino jambo ry'Imana kuko ngo jambo ry'Imana ni go rutare twese duhungirako kandi ayo marira yashoboye kurigwa n'abana ba mama n'abaje kumushigikira inshuti n'abagenzi ijuru ryarururutse riratabara. Twashaka tumubaze amajambo abiri asa n'umuntu arushe mugabo ariteguye murabibona yuko umengo si n'umuntu yigeze kugwara mesha zabe. Reka tumubaze mbega Tabita w'i Burundi burya tugiye kuzokora ikadre yiwawe ibinyamakuru bibone Tabita w'i Burundi uravyemera ko wari wapfuye uravyemera ko wari wagiye neza mu Kirundi baragiye mu Gifaransa? Oya sinagiye mu Gifaransa nagiye mu Kirundi kabisa. Yes agakantu n'akaru gashasha bakuzi ba KMTV mu bisanzwe aravyemereye yuko yari yamaze kubona yuko ivyiwe vyarangiriye hano aho vyagaragara yuko abawe bari bacitse intege batabona iyo bigiye kuva niyo bigiye kuja. Mbega wewe burya warabonanye na marayika ni Gabriel mbega wawe ndaza gutwara imitima y'abantu? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo. Nayo ngwariye muri Semseka bariko barondera impapuro kugira ngo banjane hanze i Burayi. Nari njyanye mu ijoro mbona umuntu aje arambwira ati urabona hano nicaye? Nabona yicaye hano muri salle d'operation. Arambarira ati aha nicaye ndi Nairobi. Umugabo we yagomba kunjana muri Canada. Arambarira uno muntu muzozi yari yambaye urubega aranyereka arambwira ati humura niba kunyarutse vuba ndakurindiriye i Nairobi ntugende hariya bagira kujana usange i Nairobi gira ndagukore
kandi ndagucure, uzozurira uzotaha utwenga, nije mbigira kandi je mbigirura, ati kandi ndakuremesheje ntuzopfa uzobaho. watubwiye twe nk'abamenyeshamakuru uvuze ngo wabonye umuntu yicaye ku ntebe, niba abadogiteri b'abahindi tumenyereye cyane? Oya, siba abadogiteri bajya bari bananiwe. none marayika yakurutse mukurantera ubwoba none kuri kamera. uyu mugabo ninde? uyu mugabo ni Yesu wenyine, vrema wenyine, yambaye urubega aranyereka. wa mugabo nyene abayuda bakubita igiti nyene bamukubise mu kiyuda nyene. ujya nyene ujya abayuda babajije ati uri Yesu, ati ndi wenyine. nanje uyu munsi ndiko shingiye intahe y'urya Yesu nyene. arambwira ati ntuzopfa uzobaho, ati ahubwo ntibanyarutse impapuro, ati kandi n'impapuro ngiye kuzinyuramo kira kintu kizikora, ati kuko nibo bagutebeje, ati mugabo reka ngiye kuvyivangamo vuba, noneho impapuro zigiye kuboneka. anyereka, urabona muri salle d'operation nakijya kintu kiba cicaye hejuru, kiba kiri hejuru y'umuntu. Aha, anyereka yicaye ku ruhande nk'uko uyu mama yicaye, ati urambona hano, ati ngira nkwire kumbona ubugira kandi ntuzopfa uzobaho, ati nibanyarutse kurondera impapuro kuko ngiye kubikora ziboneke vuba, ati usange hano i Nairobi nije nzakwikorera, ati uzozurira uzotaha utwenga. ubwo akibimbwira mba ndakangutse, umugabo azambwira impapuro kararondera, zambwira n'ivyahindutse, na mama nikangwe narayimubwiye. hama umugabo ndamubwira n'ivyahindutse, ubwo Imana imbwiye ko utegeza kunjana i Nairobi, ariyo nza guhurirayo nayo, kandi igiye kuncura, ati kandi sinsubira kugira ubwoba bw'urupfu, sinzopfa nzobaho. umugabo imubwiye, yabonye ati mbega wa muntu wanje birakwanjara none hagira agende mu ijuru n'amaguru. urakoze cyane. ubwo no kuvuga ngo umugabo yarabyakiriye, kuko si ubwa mbere tubona ineza y'Imana, tubona Imana ivuga kandi ikora. burya musangiye kwemera ko tubona umwengoro, tubona umwengoro umuntu wo muri Egiputa, hariya muri Egiputa, muri Egiputa tuvyumva abagabo muri Egiputa, none avyubona none tuvyumva kumwe ya abantu bariye Yesu. rero bakunzi ba KMTV, rero niyo bikwanjaraye ubu baguma ku musaraba. Sinzi rero nimba mutamba vyakubwiye ko uyu mugabo yabonye wowe nawe wirukanze wataye umutwe, ibipapuro vyace bigenda gute? ibipapuro nasanga vyikoze. Amen. Operation ibintu birahindura intumbero mu kanya, birahindura intumbero. Bakunzi ba KMTV, murabona ko n'umuryango usa nuko ari umuryango wemera Kristo cyane, bigaragara ko witeguye ico wako wose kuri uwo Kristo wabo. Ni giki mwobwira cyane cyane shaka umushinga nawe wawe? Hari abapapa benshi bizigiye amafaranga bafise, bizigiye ubutunzi bafise, iyo banishe n'umutwe bihutira kuja mu Buhindi kurira indege, bakaja mu Bushinwa, handi baguma bakora abantu nyene. Mbega wowe nshaka akagohe wobwira abantu bariko baradukurikirana kuri nombonesha kure, ni ruhe rufunguruzo, ni rihe banga wobabwira? Kuko hari benshi bihebuye, hari benshi bamaze gusesagura amafaranga atagira uko angana, hari abantu benshi bataye ivyizigiro kandi bariko barakoresha amafaranga yabo. Uwo bibiriki ubabwira iryo banga ry'uwo mugabo, uwo mu docteur spécial agira consultation hehe? Ni kwa Binagana, ni kwa Bigarama, ni hehe? Tubabwire mu ncamake ntabatebeje, hariho umuntu yitwa Yesu tu. iyo umuntu akubajije ati bitegaheho uti Yesu tu. Yesu tu biyabiheze, kuko umaze kugaragaza Yesu nta kintu uri bubure. Amahera ntakora, umuganga ntakora atari Yesu. Amen. Reka tugushimire cyane, akaguheje kuvunira abapapa cyangwa abashinga ntahe badashobora kutabaza ijuru. Muravyumva ko ijuru ritabara, kandi nguko Yesu abemera ko Yesu agikiza hano, nguko Yesu yari arejo niko nuno munsi akiri, kandi niko
ego mama Audrey reka tugushimire cyane twumvise uko urashimira umutambukanyi wawe uno munsi umbabarire kano kajambo ndagashiremwo burya uyu mwuga wacu wimenyesha makuru n'umwuga usanga tunavuga amagambo akora ko abantu benshi kuko isi yose biriko irakurikirana biko biraba abantu batandukanye mbega nuruhe rufunguruzo ruhe rwatumye wewe umugabo nuruhe reka nkoreshe abantu reka nkoreshe terme zigezweho mu bihe vya none mbega nuruhe muti wahaye umugabo kugira kubara reka umbabarire abamabari ngabambabarire cyane nuruhe muti wakoresheje nirihe banga ndakene ko ari kintu ubwira abamama uno munsi bariko baramarira ivyabo mu bapfumu bariko baramarira ivyabo kurondera imiti yo gukonveka abagabo kugira ngo babuba barareko kuko muri no minsi biragaragara neza ko hari n'abamama bagwara abagabo bakabata sinzi ko mumaze kuzumva izo nkuru rero abakunzi ba KMTV twashaka tubaze uno mu mama atubwire nuruhe muti washoboye gukoresha kugira ngo umugabo akubarareko akoze nibuka amamo y'umugabo gukizwa nawe uzimusingira cyane nk'ikizwa nkabona ko ni byiza biraryoshe ko nanje nubona ngenda gusenga n'umugabo ndafite Bibiliya ubwo no kuvuga mbi tufata umutwaro narabisengeye kera umunsi umwe atari masengesho y'imisi 3 umama arampanurira arambwira ati Brigitte wowe wamusengera umugabo wawe ukeneye ko akizwa umuzi mujana gusenga ne tuvungere witeka avuze ne nari fiti ifu nonsa umwana w'ifura arambwira ati dore Imana ivuze ngo umugabo wazokizwa ku bwawe urakoze rero kumbaza ico arambwira ati Imana ivuze ngo umugabo wazokizwa ku bwawe none no bigenza ati ko naje nari nkamushasha ntimaze nk'umwaka nk'ijijwe arambwira ati zusenga ukunyere wa musenga uvyereka Imana ubwo kandi ko yabivuze irazi ubugizo bisohoza ni nanje numye gitumete nani mfite nk'ikizwa wari uteye ubwoba ntangura gufata amasenge uyu mugabo hewe yakijijwe inda narayiboshe oya ni kwari kunywa amata narariye ikintu bita ile nani mihindi nani banayitaye na marage yakijijwe apara kunywa amata nari intete n'amagufa ntangura amasengesho ko amasenga nisonzesha ubwo kugeraho uno mugabo ahinduka agakizwa amaze gukizwa nk'uko birakomera uti mpamvu uti yatumye biyomera gutyo bigakomera uko inshuti ya niyozi babahende n'amasengesho amasengesho niwo muti wahaye umugabo amasengesho utayafashe ngusenge ufate igihe cyo gusengera urugo rwawe ruzosenyuka urubona kuko urugo nigubakwa n'amahera kandi nigubakwa n'ibigumbagumba gubakwa n'ijambo riri muri we n'inyifato zawe mama uri hano uri umunsi mwiza urugo gubakwa n'amasengesho samahera bajya kubwira ngo kora ibi Yesu atavyivanzemo ntibikunda ikindi cyamufashije kugira ngo akomere bimeruka kugera ashobora no kunya nizigira ni ikintu cyo kugendana ihishurirwa bituma Bibiliya ivuga ngo utagira ihishurirwa na risaba Imana amena gusenga cyane guhishurirwa cyane twagendanye n'Imana tubona Imana ivuga tubona Imana ikora kuri Imana ivuze Imana yavuze iki maze ikagisohoza bica bimutera intege amena ubwo nukuvuga ngo nukusenga ibyago nibibura ivyago ni ngombwa biraza ariko urabinesha kuko icyo wakiriye iyo wambaje Imana ntatuzoyiburana ubwo muvyagenda bingora nashishikara kumwereka Imana mu vyagenda bigorana shishikara kumusengera nubarabizi nama ndamubwira nizo gusengera kugira ku isozero kuko objectif na gahunda afise dacari mu rugamba fise objectif n'intumbero yuko tuzobana nawo mu ijuru haleluya nubwo bigoye kandi bitoroshe mugabo brage par satana akunda cyane yanga indoto zanje nuko tuzojana mu ijuru amen
urakoze cyane, reka dukome amashyi kuri ino jambo ridasanzwe ashoboye kuvunira akagohe abitwa ko ari abapfasoni na cyane cyane mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho badukurikirana. Hari abadamu benshi bari mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu ntara za ruguru bamariye ivyabo mu gahinga. Nashaka ndababwire ngo nta wundi muti ashoboye kuvuga, nta wundi muti yahaye umugabo. Mugabo wavye uwo muti waciye wemera urawunywa neza mu Kirundi? jewe hubwo yaba yarafise n'ubundi yawuvuguta nkawunwa. Karabaye yamuhaye umukundane w'amasengesho. Rero abamama aho muri hose, ijambo rivuye mu mufasoni rivuye muri jewe, mureke kwirukanga mu buyenzi muri abamama babaresha ngo mwoza abagabo mu mabase mubagirire vya bindi, mubaze mubacumita amasengesho. Urumva, mubaze kubacumita amasengesho, abagabo banyu bazobarako nkuko uyu muryango mubona n'umuryango mwiza, ahubwo bahaswe kundugana mu ijuru n'amaguru, ariko ntabwo haragera. Ntaragera bahaswe kundugana neza mu mwuka. Urumva avyari vyahuraguye. Reka tugushimire cyane, dushimire no rugo rwatwakiriye, dushimire no rugo rwabashe kutwishura ibibazo bitari vyoroshe. Burya hari umuntu nabajije ati mbega wahaye ikumugabo, nuwe muti wahaye umugabo? Aca nkubita ikofi. Urumva rero ndagushimire cyane ko atakofi wankubise. Ndagushimire yuko na papa y'abana atashoboye kumfata nabi ngo ndamuseseye agapfu. Urumva yahawe umuti mu Kirundi. Bantu muko baradukurikira kuri KMTV. Umuti yarawurishijwe simbeshere baravyemereye hano. Urumva rero babacumucumisa umuti w'amasengesho, acaja ku mulayini. Agiye ku mulayini ibintu biratungana. Ni naco gituma ijuru ryatabaye. Nimba mushaka ko ijuru ritabara mu ngo zanyu, nimukoresha uyu muti w'umuvyeyi wabwahaye. Nagahika jambo ubwira kanyuma kuri no mbonesha kure, ushimira abantu bose bakubaye hafi. Twavyumvise uri kurashimira abantu, inshuti n'abagenzi. Mbega wowe vunira akagohe akahe abagenzi bafise, abantu bafise abagenzi batari beza? Kuko muri no minsi yarabamama usanga ugira ngo n'umugenzi wawe mukagenda mugenzanya, wamuhanuza ikintu ahubwo akakwereka iyindi miti. Wowe babwira iki mu gushimira abagenzi, werekana abagenzi beza ufise no kubishimira kuko wabishimiye? Kubw'umwihariko subiye gushimira Imana, kandi subira gushimira inshuti zanje, abagenzi banje. Imana bampera umugisha cyane 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 cyane, umugisha wa Abrahamu, Isaka, Meshaki, Shadrake na Abudnego bomeko. Ndabashimiye. Imana bamezagirire 2022 izibabera umugisha ora barabe neza, kandi abamahoro abaho umugisha, abamagara meza. Ikigeretseho akajambo no batekerera ni ukuvuga ngo iyo turi mwisi nituburi bitubabaza, nituburi bitugerageza, yaba mu ngo zacu n'abana baratugerageza ubwo abari abana kw'igihe. Muri Matayo niho abivuga neza. Yesu ariko aravuga igihe cy'erezo kizomera. Iki ni igihe cyo kwikunda, kwirarira, kwifuza, kwigwanaho. Ni igihe cy'ibigatanya, ni igihe cy'ibidambidambi, cy'ibigoramange. Ariko hamwe n'ivyo turi kumwe na Kristo turanesha. Ni ukuvuga mu byo duhura navyo turi kumwe n'Imana ntagishobora kuduhungabanya. Ikikugora no gufuka mu gasenga, ukambaza Imana, ukabyereka Imana ukoresheje n'ubwenge Imana yaguhaye. Uri kumwe na Yesu byose birakoreka, kuko Yesu ntiyavanga mu vyawe, n'ibindi byose birakoreka. Nivyo novuga mu ncamake. Imana bamezagirire kandi iba ubwenge ngo yahaye Salomo. Amen. Amen. Yes, reka tubashimire cyane. Muratwemereye ko tuzobakorera cadre ya tabita y'u Burundi? Murakitwemereye cyose? Turacyemeye. Iryo zina muragemeye ko tuzorishira ku ifoto yawe, uyishire mu nzu yawe, abana bawe bazokure babona ati haraho Imana yadukuriye umuvyeyi. Yes, ahimbaza. Yes, ashimwe cyane. Amen. Impamvu no vyemera fite isezerano, amasezerano menshi. Nibanga ntacyo reka mbivuge, nta vyibanga birimo mu byo ngira mvuge. Ni ukuvuga ngo mfite amasezerano menshi, kandi ikigeretseho fise indoto zizongendesha isi n'amahanga. Amena. Amen. Saha gusa hari impamvu narinzwe, hari impamvu nazigamwe, mfite indoto nyinshi. Ubwo ni ukuvuga niba kanagacu ni byinshi navuga, ariko reka naka ni bonus. Akari bonus. Ibindi biri imbere binakomeye.
Afrika y'ubureyi gusa tuzobukandagiramo, zobukandagiramo mbaka ngere ku nzu ya nyuma Imana nyeretse ku isi sindayigeraho. Ndacagendagenda isi n'amahanga. Umva indoto zanje ni ndende kuko inimbere na objectif yanje nimba nariciye muri izo nkazigamwa. Inumbero yanje je ndi umusoda. Fite indoto ndende, fite amasezerano maremare cyane. Ubwo nifuza kwanza bidaciye kure ko asohoza kandi kimenyamenya nakironse n'uyu munsi nyene. Yes. Reka tubashimire cyane, dushimire uno muvyeyi avuga akajambo ka nyuma kuri no mbonesha kure, twabagire surprise. Jewe n'ukuri ndashimye, nkaba nshimiye n'abitayeho umufasha wanje nuko nababonye bamukoreye akantu ntahora mbona. Nababwiye yuko uno mwaka ntari bwatwenge, ntari bwanezerwe, uno munsi ariho nezerewe kandi ariho ntwenze kubera ivyo twari twaraciyemo. None nkaba ndabashimiye cyane gose abo bose babikoze, nukuri ndabashimiye cyane gose. Imana ibahezagire kandi ibagirire neza, amen. Yes, bakunzi ba KMTV, umwanya uratujanye ariko twari dushaka bari badusabye yuko umwana wiwe yitwa Audrey yoshika ngaho akagira akajambo ka nyuma ashobora kuvuga kugira ngo abamama bace batamba turi cyagisimba mbega.